Nshuti bagenzi mwumviriza Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, ndabaramukije amahoro ya Kristo, kandi ndabatumiye ngo muze dusome twongere tuzirikanire hamwe ibi bisomwa vyeranda Ekleziya mawe wacu yadutegekanirije kuri uyu munsi w'Imana ugira kane wa Pasika, umunsi w'Imana witiriwe umwungere mwiza. Ivyo bisomwa tubisanga aha hakurikira. Ica mbere nico mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa, ikigabane n'ica 13, akarongo ka 14 tugaca dusimbira ku ka 43 gushika ku ka 52. Izaburi y'ukwisa iryo jambo ry'Imana niyigira 99. Nayo igisomwa ca kabiri nico dusanga mu gitabo c'ivyahishuriwe umutumwa Yohani, ikigabane c'indwi, akarongo k'icenda tugaca tuja ku karongo ka 14 agace ka kabiri gushika ku karongo k'17. Inkuru nziza nayo niyo twashikirijwe na Yohani mweranda, ikigabane c'10 kuva ku karongo ka 27 gushika ku ka 30. Mukaba muri kumwe na jewe Padiri Gervaze Nibogora, ndi muri paruwase yitiriwe umweranda Leonardo muri diocese ya Edmundston muri province ya Nouveau-Brunswick mu gihugu ca Canada. Igisomwa ca mbere, ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Umunsi umwe Paulo na Baranaba bashitse i Antiokia ya Pisidiya ku munsi w'isabato, baragenda mw'isinagoga. Bavuye mw'ikoraniro, benshi mu Bayahudi no mu banyamahanga bemeye Ubuyahudi bakurikira Paulo na Baranaba, baraganira nabo, babahanura kugumya inema y'Imana. Kw'isabato ikurikira, igisagara nka cose kirakorana ngo cumve ijambo ry'Imana. Abayahudi ngo babone ico gihugu cose bavyura ishari, bahinyuza Paulo mu vyo yavuga vyose bamutuka. Paulo na Baranaba barashira amakenga, bababwira bati: ni mwebwe mwabwirizwa kubwirwa ubwa mbere ijambo ry'Umukama, none ko muryanse mukaba ari mwebwe nyene mwikengereye, mubona ko mudakwiye ubuzima budahera. Hinge twigire mu bapagani, kuko Umukama yadutegetse ngo, nagutoye ngo ube umuco w'amahanga, ngo ujane ubukiriro hose gushika ku mpera y'isi. Abapagani bumvise ayo majambo baranezerwa, baninahaza ijambo ry'Umukama, nabo bose bari bagenewe ubuhigwe budahera, baca baremera. Naryo ijambo ry'Umukama rikwira igihugu cose. Ariko abagore n'abafasoni bakunda Imana n'abakuru b'igisagara, bohejwe n'Abayahudi, bagirira nabi Paulo na Baranaba, barabirukana babakura mu ntara yabo. Paulo na Baranaba nabo babakunkumurira inkungugu yari ku birenge vyabo, bigira muri Ikoniya. Abigishwa nabo bari buzuye akanyamuneza na mutima mweranda. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turi intara Umukama ayobora wenyene ubwiwe. Turi intara Umukama ayobora wenyene ubwiwe. Yemwe abari kw'isi yose, nimuvugirize Umukama impundu, nimukorere Umukama n'akanyamuneza, muze mu nyonga ziwe muririmbe. Turi intara Umukama ayobora wenyene ubwiwe. Mumenye yuko Umukama ari we Mana, niwe yaturemye natwe turabiwe. Turi ingabo ziwe, turi intama zo mu busho bwiwe. Turi intara Umukama ayobora wenyene ubwiwe. Erega Umukama ni mwiza, urukundo rwiwe rwamaho, arakwiye kwemerwa mu myaka n'imyaka. Turi intara Umukama ayobora wenyene ubwiwe.
Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohani. Jewe Yohani mbona isinzi ry'abantu batagira igitigiri bava mu mashinga yose, mu bwoko bwose, mu ntara zose, bavuga n'indimi zose, bahagaze imbere y'intebe y'ubwami n'imbere y'umwagazi, bambaye amakanzu yera, bafise n'ibisanda mu minwe. Umwe wo mu batama ambwira ati, abona barokotse ya makuba bamesuye amakanzu yabo bayeresha amaraso ya wa mwagazi. Nico gituma bahagaze imbere y'intebe y'Imana bakayikorera ijoro n'umutaga mu ngoro yayo. Nawe uvyagiye ku ntebe azosanza ihema ryiwe hejuru yabo. Ntibazoba bagisonza, ntibazoba bakinyoterwa, nta izuba rizoba rikibarabika canke intuguta yose y'ivi kagera, kuko wa mwagazi ubavyagiyemwo hagati ku ntebe uzobaragira kandi uzobashora ku mazi y'ubuzima. Imana nayo izohanagura amosozi yose mu maso yabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivyo dusoma mu Njiri nyeranda yanditswe na Yohani. Umunsi umwe Yezu yabariye Abayahudi ati, intama zanje zirumviriza ijwi ryanje kandi ndazizi, vyongeye zirankwirikira. Ndaziha ubuzima budahera, ntizizokwigera zipfa, bisubiye ntawe uzozinkura mu minwe. Data yazimpaye aruta bose, kandi ntawe uzoshobora kuzikura mu minwe ya Data. Jewe na Data turi umwe. Twakire kandi dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Bavukanyi, idominike igira kane ya Pasika yitiriwe umwungere mwiza. Nakaryo keza Eklezia iduha kukwihweza tugatangarira urukundo Yezu adukunda. We mwungere adahemuka, yitonda kandi yicisha bugufi. Umwungere azi intama ziwe, akamenya icimwe imwe yose ikeneye. Umwungere atuyobora iminsi yose, na cane cane yitanga wenyene ubwiwe kugira ngo tubeho turonke ubuzima bwuzuye. Yamara rero iyo dusomye tukazirikana ibi bisomwa vy'uyu munsi, turabona tukongera tugategera ko bitama vyoroshe, kubera yuko ijwi ry'uwo mwungere ritabura guhura n'intambamyi zitari nke. Aho ijwi ry'umwungere risamiranira, hashobora n'ukwaduka uruhagarara, ugushamirana, ukuvuguruzanya, ugutana mu mitwe, ishari no gutotezanya. Ariko ntikibuze yuko muri urwo rwamo n'induru, muri urwo ruyogoyogo, intama ziguma zumva ijwi ry'umwungere kandi zikamukurikira. Muri ivyo bigoye zikahaca zemye, kuko zizigiye umwungere, impera n'imperuka zikazoba mu kanyamuneza k'ibihe bitazoshira. Mu gisomwa ca mbere tubona Pawulo na Baranaba bari ku kivi kandi bariko barakora bigashimwa. I Antiyokiya ya Pisidiya, abanyamahanga n'Abayahudi sinzi barumvise ijwi ry'umwungere risamirana riciye kuri abo batumwa. Baraheza bararyitaba kandi barariyoboka. Noneho ngo hagere ku isabato yakurikirahoho, igisagara caje nka cose nk'uko twavyumvise. Ijambo ry'Imana ryigishijwe ryakoze ku mitima abaryumvirije, barahinduka, eka vyari bihimbaye cane. Ahantu hariko harabera ivyiza nk'ivyo, umuntu yohava yibaza ku mutima ati ntawe utohimbarwa yemwe. Ati abantu bemeye guhindurwa n'ijambo ry'Imana, isi yokira
igahinduka iparadizo. Nivyo umuntu wese afise umutima mwiza yokwifuza kandi akanasabira, kuko abantu bose bahinduwe n'ijambo ry'Imana, kw'isi hoca haba amahoro, hakaranga urukundo n'akanyamuneza. Abantu iyo bava bakagera bakava mu buyobe, ntihagire uwusubira kurara adasinziriye yiyumvira umugambi wo kugirira nabi mwene wabo, wo kubeshera abandi canke kubatoteza, wo kubanyaga utwabo canke kubangaza. Eka namwe murashobora kugira izo ndoto zaho abantu bose boba bemeye kuyoboka umwungere umwe ari we Yezu Kristo umucunguzi. Isi yoba igiye yava mu mukorane w'igicumuro. Ariko rero izo ni indoto nyene, kuko ivyo tubonye biratandukanye n'ivyo vyifuzo vyiza. Twavyumvise ko barwanka ineza bamyeho, umve namwe akamaramaza. Abayahudi ngo babone ico gihugu cose bavyura ishari, bahinyuza Pawulo mu vyo yavuga vyose, bamutuka bavukanye. Mbega iryo shari rikomotse kuki munyumvira? Mbega iyo wiyemeje guhinyuza uwuriko aravuga ukuri, wewe baca bakwita ngo iki? Mbega hoho iyo wihaye gutukana, ugatuka n'umuntu ataca gutwaye, ukamutuka kubw'ishari n'inzigo umufitiye, abariko barakumva baca bakubona gute? Baca bakwiyumvira gute? Bavukanyi, mube mwirinda ishari, kuko ishari ni ribi. Ishari n'uburozi bwica umutima w'uwurifise. Kukaba nkako umunyeshari nta mutima agira, umunyeshari nta n'ubwenge aba afise. Ubujuju bwa mbere bwawe we munyeshari nuko wankira umuntu busa, ukamwanka kuko kumbura afise ivyo wewe udafise, ariko ukiyibagiza ko atari we yabikubujije, ukamwipfuriza gupfa, kandi naho yopfa atana kimwe cemeza ko woca utunga ugatunganirwa, kuko n'ubundi uwo wipfuriza urupfu si we yarakubujije gutunga no gutunganirwa. Wewe munyeshari uriko urasha wokora iki? Uriko uribabariza umutima kubera iki? Kubera ko urara udasinziriye uriko uripfuriza inabi abandi. Erega iyo uriko uritonganya mu mutima wibwira uti ese naka yokena, sico gica gituma kena. Iyo uriko uribwira mu mutima wawe ngo nshaka ko naka yopfa, sico gica gituma apfa. Iyo uriko uritonganya mu mutima wibwira uti sinshaka ko umwana w'umubanyi yotsinda amashure nk'abandi, sico gica gituma ayoberwa mw'ishure. Iyo uriko uritonganya mu mutima wibwira uti sinshaka ko umubanyi yorima akimbura, ivyo vyiyumviro vyawe vy'ubujuju sivyo bica bituma umubanyi areka kurima ngo yimbure. Ngubwo ubupfu bw'umunyeshari. Aba Bayahudi bagiriye ishari Pawulo na Baranaba ngo bashoboye gukoranya ishengero ry'abantu baje kubumviriza, kandi nabo batari bwigere bashika kuri iyo ntambwe. Iryo shari ryabo nta kindi ryari kubamarira atari ukwiyerekana ko ataco bamaze. Niho rero Pawulo na Baranaba babakurira inkoni ku gishitsi, bakababwira ko Imana yari yabakunze, ariko akaba ari bo bonyene biyanse, ari bo bonyene biciriye urubanza rubabereye rwo kuba ibicibwa n'ibivume. Bigize ibivume kuko berekanye ko batabereye gutorana ubuzima budahera. Iri jambo rirakomeye cane bavukanye, rirakomeye na cane cane muri ibi bihe tugezemwo, kuko n'ubundi abadashaka kumva ijambo ry'umukama barahari kandi ni benshi. Kumbure nanje noba ndi umwe muri bo, canke nawe ukaba uri umwe muri bo. Kukaba nkako ukwanka ijambo ry'umukama biri uburyo bwinshi. Hari abadashaka no kuryumva mu matwi yabo, kuko bibaza ko iyo Mana batayikeneye, bashoboye kwitunganiriza ubuzima bwabo uko bonyene babwiyumvira kandi babwipfuza, ata wundi abigizemwo ijambo
n'uruhara. Hari n'abandi bakazuyazi ijambo ry'Imana baryumviriza ariko batarishize ku mutima wabo wose. Bararyumviriza iyo baronse umwanya, vyumvikana ko ataba ariryo ribaraje ishinga. Ni bamwe usanga baja mbere no mu misa ari uko babuze ikindi bakora. Hakaba n'umurwi w'abiyorobetsi rero bama bagerageza kwiyerekana ko ari bo bakristo b'imbere. Ubasanga batambatamba muri vyose, mu migwi yose y'ubutumwa, mu mihari no mu mafraternite, ariko ivyo bikagaragara inyuma gusa. Mu mitima yabo atana kimwe cigeze gihinduka. Ugasanga rya shari twariko turavuga mu kanya niryo riri mu mitima yabo. Ugasanga vya vyifuzo bibi biracaritse mu mitima yabo. Ugasanga iciza bakivuga ku munwa gusa, ariko ari bo ba mbere mu gutyoza bagenzi babo, bakababeshera, bakabararaza, bakabacira n'imanza za Pilato n'ibindi. Ivyo vyose n'akabigasa, kuko nta numwe muri iyo mirwi mvuze yoshobora gukira ngo atorane ubuzima budahera, mu gihe atoba yemeye guhinduka ngo areke ijambo ry'Imana rimureme ukundi gusha. Nitwemere tuve mu bupagani, tunezerwa ataburyarya, tuninahaza ijambo ry'Umukama, kuko twese twagenewe ubuhirwe budahera. Iyo ntambwe nitutayishikako, tuzomera nk'abo bagore n'abapfasoni ngo bakunda Imana, ariko ntikibabuze kwemera koshwa n'Abayahudi ngo bagirire nabi Pawulo na Baranaba. Ni kangahe abansi b'Ekleziya bakoresha wewe mu Kristu ngo bagerageze gusambura Ekleziya ya Yezu baguciyeko. Ugasanga n'umusaseredoti muzima arohejwe n'abansi b'Ekleziya, akemera agasambura umwepiskopi wiwe akamutyoza. Ugasanga ariko arasambura umusaseredoti mugenzi we amutyoza, ariko arasambura uwihebeye Imana amutyoza. Ugasanga uwihebeye Imana ariko aratyoza abasaseredoti biwe canke abo basangiye ibanga n'ubutumwa. Ugasanga wewe mu Kristo uriko urasambura bihebeye Imana, uriko uratyoza abasaseredoti kubera waguye mu mutego w'abansi b'Ekleziya. Kumwe baca umugani mu Kirundi ngo uwute mu rwiwe bamutiza umuhoro. Abagore n'abapfasoni bakunda Imana bohejwe n'Abayahudi bagirira nabi Pawulo na Baranaba. None ga muvuka ko nawe wahora ukunda Imana, ninde yakoheje kugirira nabi abasaseredoti bawe? Ninde yakoheje kugirira nabi abihebeye Imana? Ninde yakoheje kugirira nabi izo nshingwa muryango? Ninde yakoheje kugirira nabi Ekleziya muri rusange? None ko wohejwe kugirira nabi abandi nawe ukemera, tubandanye tuvuga ko ukunda Imana? Uno munsi uriki imbere y'Imana? Ahubwo aho kugirira nabi abandi, ntiwari gupfuma wemera kugirirwa nabi wewe? Wokwemera ukababara kugira ngo ugume mu rukundo rw'Imana? Woja mu gitigiri c'abo bantu isinzi twumvise mu gisomwa ca kabiri, ngo bari bahagaze imbere y'intebe y'ubwami n'imbere y'umwagazi, bambaye amakanzu yera, bafise n'ibisandasanda mu minwe, ngo barabarokotse ya makuba, bamesuye amakanzu yabo bayeresha amaraso ya wa mwagazi. Abo ntibazoba bagisonza, ntibazoba bakinyoterwa, ntaho bazosubira kurabikwa n'izuba canke ngo bicwe n'intuguta. Imana izobahanagura amosozi yabo yose ku maso. None gabavukanyi, twebwe nitwaba twishinze kugirira nabi abandi kandi atani impembo tubironkera, amaherezo yacu azoba yahe? Ninde azoduhanagura amosozi yose ku maso yacu? Twemere umuruho, twemere kubabara, twemere uruhamo, twemere gutotezwa, ariko ntitwigere duhemukira Imana, ntitwigere duhemukira Ekleziya ya Yezu Kristo. Nta neza twakoze Imana izokwigera yibagira. Mbaye abaraho, ejo ni heza mu gihe twoba twemera Imana. Naho woba uri mu magorwa angana gute, ukaba utikuye ku Mana, igihe co guhozwa bitebe bitebuke kizogera. Igihe co kunezerwa turi kumwe n'Imana umuremyi wacu kizogera. Twemere twugurura amatwi, twumvirize ijwi rya Yezu riduhamagara
duheze turyitabe. Twugurure amaso yacu tumwihweze, duheze tumukurikire, kuko ari we mwungere wacu. Mu nkuru nziza yabivuze abitomoye neza ati, intama zanje zirumviriza ijwi ryanje, ndazizi vyongeye zirankwirikira. Bavukanye, intama za Kristu si zimwe twavuga zizibira amatwi ngo ntizumve ijwi ry'umwungere, si za zindi kandi twavuga zitarajwe ishinga n'ijwi ry'umwungere, zimwe zija kumviriza ari uko zibuze ikindi zikora. Eka kandi si na za zindi zisa n'iziriko zirumviriza ariko zifitiye iyindi migambi. Ni nyabuna izumva ijwi zigaheza zikagamburuka zigakurikira umwungere. Izo rero umwungere arazizi kuko zimugamburukira, zimukurikira. Mbega nanje noba ndi muri izo ntama, weho woba uri muri zo? Ubwo turakurikira Yezu muri ya nzira duhamagarira gucamwo y'ukwemera kwikorera umusaraba. Agira tuwushaka kungendanira niyihebe wenyene, yikorera umusaraba wiwe aheza nkurikire. Ko yatubwiye ati, urukundo muzokundana nirwo ruzobaranga ko murabigishwa banje. Ubwo rukundo turarufise. Turashobora kwishura twihuta, tukihenda mu nyishu zacu, ariko ntidushobora guhenda Imana kuko yo ituzi kuruta uko twiyizi. Ariko twame dusaba nyabuna kuba intama zikurikira umwungere, niho tuzobaho mwiteka nitekana. Yezu yagize ati, intama zanje ndaziha ubuzima budahera, ntizizokwigera zipfa. Bisubiye, ntawe uzozinkura mu minwe. Data yazimpaye aruta bose, kandi ntawe uzoshobora kuzikura mu minwe ya Data. Bavukanyi, barahiriwe abirinda amajwi y'ivyaduka, bagahitamwo kumviriza ijwi ry'umwungere mwiza. Barahiriwe abazibira amatwi, bakirinda kumviriza amajambo y'ababisha, amajambo y'abacokoranyi, amajambo abatesha umwanya kandi ataca bamarira. Ijambo ry'umwungere mwiza ryoryo ryama rifise agaciro, kuko ari ijambo ryubaka imitima yacu, rikadutera akanyamuneza kandi rikaduha ubuzima budahera. Umukama niyame aturagiye, atwamize kw'inyonga ziwe, aduha inema y'ukuzibukira ivyo vyose bishaka kudutandukanya nawe, kugira ngo tuzobashe kubana nawe mu bwami bwiwe mu kanyamuneza k'imyaka yose. Amen.